nuko reka rero tuje mu kiyago cyo kuri uno munsi ndibaza bari live kuri Facebook babibonye ndetse n'abari kuri mungo wa FM tugira tubabwire ikiyago cyo kuri uno munsi ukuntu cifashe ikiyago cyo kuri uno munsi cifashe ko mbega umukunzi wawe Womuheba umuhoye uko Imana yamuremye icyo nico kibazo ashaka kuba Yirabura ashaka kuba Afise Inzobe ashaka kuba ari Mugufi nka Rosemine ashaka kuba ari Muremure nka Pajos ashobora Anchuti ndahaguruka okay ashaka ari muremure ashaka afise peut-être ubumuga kanaka sivyo ariko rero ivyo mbega wo muhora uko Imana yamuremye bivanye uretse no kuvuga vy'ubumuga hari umuntu ni umwigeme n'umusore plutôt yatwandikiye atubwira yuko ati jewe nanifise umukunzi wanje twariko ndetse dutegura no kubana ati ku munsi wa Saint numva afise igihaba bucanke ndamushashaye nifuza ko twosohoka ati nayi namuteguriye agakado namurondera uduhuzu twiza two no muhatubwira ngo adusohoka aberewe yambaye neza duhereni agakanzu keza kuko nayi numva ko n'umukobwa turiko dutegura kuzobana muri kazoza ati rero cantangaje ntacuzi hageze ko ndamwandikiye ico yambwiye ngo sindagukene wagahungu kagufiwe sindagukeneje sinokundana n'umuntu mugufi nka wewe amajambo nyene ari bizarre muri ubwo buryo nani mugoroba nahamubona sohokanye n'undi musore aho bamusohokaniye no kuri bavuga ati mbega uno munsi kuba nari mugufi mbega uno munsi kubuko ndeha nuko Imana yandemye subumuga aho bavuga ngo ndamugaye ikindi kintu ati noza kubizira ndavuga ati uno munsi hari abantu bazira kuba birabura hari abantu bazira kuba ari inzobe hari abantu bazira kuba ni barebare hari umuhungu jewe nzi kandi ni muremure rero s'il vous plaît mbwa yaravuze yuko atokundana no mukobwa muremure bo babareha ndambwira none kuri muremure ga muvandimwe kandi Imana nimba yaremye umukobwa muremure yayimuremeye size yawe nyene cyane anavyumva rero nshaka kuri ico kiyago rero mbega uno munsi woshobora wo guheba umukobwa canke umuhungu mukundanye umukunzi wawe ukamuhora ngo nuko ari mugufi canke nuko ari muremure canke nuko yirabura ngo nokundana n'ubuhungu ngo bwirabura uko nyene rero bisaba ko bagumane natwe abari Facebook mushaka kwandika ama commentaire yanyu ndetse n'abari ku murongo wa FM mbega wewe uheba umukunzi wawe bivanye nuko Imana yamuremye MC Pajos ku ruhande rwawe so ku ruhande rwanje icambere umukunzi kugira umuntu mubwire ko umukunda nuko wanje kumuraba wamwihweje yaraje mu buzima bwawe wamuhaye karibu akimara kuza rero ilfo yuko utitaye kuvyo nke kubona hari abantu usanga umuntu aza kumupropose mu ijoro babanda gacabwa ngo yego uzi neza ko ukuguru ntuzi ko inyuma afise igitsintsiri yakwata gifise rero mu gihe wamaze kumwemerera nimba wasanze bimeze uko kandi mukamarana igihe urumva ko we yavuze ati harageze igihe tugera Severance yageze dukundanye hamwe maze kugira dukundanye haba biba ngombwa ko ndamugurira agahuzu hama dusohokane hageze ambwira yuko bidakunda ndi kagufi ndi muntu mugufi ntabwo bibereye ariko ku mugoroba mbona yasohokanye n'uwundi kandi yambaye za mpunzu namugurira nkumbere twaye kugenda twambaye yari kugenda yambaye rero ku ruhande rwanje nta majambo menshi yo kuvuga ariko tutibageye yuko Pajos hariho abantu usanga bahuriye ku réseaux sociaux sivyo ugasanga harageze umunsi wo kubonana peut-être yamurungikira ifoto ndazi yicaye agize iki voilà je kuri yo part niho magaje no munsi abantu turakunda tujije canke twibaze kuri kungaruka y'ivyabaye muga ntidukunda kwita mbega vyahereye dufate nk'uno munsi hari umuhungu yivuga ati muri we vraiment sanzwe akunda abakobwa barebare cyane ico nyene co guhera ku réseaux sociaux ko kutama tubonana hama kambwira Angeline nshakundukira agafoto kawe tuvuze agafoto nituvuze kawa kera ya ntibadutahure nabi ifoto yawe haca ngenda nkimanika muri hotaro nkiduza kwa yo mungu avuga ati hari umukobwa ubugufi bwiwe vraiment nibwo nkunze cyangwa akavuga ati uburebure bwiwe vraiment bugeraho bugeze haca ngenda swat nitaye muri hotaro umuhungu akibona ifoto ati wow mundabiye Irene mukandabira Irene agiye kuzoja haraho nta makuru mwa mufise none ubwo burebure bwaje where did you find that so nukore muri ubwo buryo rero gasanga
kimwe mu bintu bituzibirira ni ukuba muri mensonge canke kuba mu kinyoma gushaka kwigira umuntu ntariwe sivyo nk'ibi vy'urukoba uno munsi ndabizi ndirabura mugabo ugasanga ndashaka no kwimpressiona abantu kanaka nkaca ngenda nkisiga mu korogo ucumenga abantu bose bakunda abantu b'inzobe si abantu bose bakunda abantu b'inzobe si abahungu bose bakunda abakobwa b'inzobe kandi si n'abakobwa bose bakunda abahungu biyambije bagiye bisiga ivyo bivuta ica mbere na mbere aho bihera ni kudabagira self confidence wumve ko wiyakiriye ukuriko bantu b'Imana je ndakunda mbwira umuntu aka kantu imbere yo kumva yuko umenga wogira ico bihinduye iki niki urapensa aho kagira icimve cyo kumenga ati hariho abantu bankunda urukundi sivyo hariho abantu bankunda ndi mugufi hari umuntu abwiye ati nkunda uburyo wirehera nkunda ukuntu uri muremure wewe nkunda iyo nzobe yawe nkunda ubwo bwirabure bwawe wow kacu ugenda ngaho onye wisize mu korogo kubera abonye ko ari ivyo biharawe ukabura kubiseko Ijyambere na mbere ugaye igikorwa Imana yakoze kuri wewe sivyo ico ni igikorwa ca mbere ugaye c'Imana yakoze ku buzima bwawe kuko niyo yakuremye seno yuko yabishaka nuko yagomba kwiga nibivuga ngo tureme ngo umuntu asa natwe none mu gihe Imana yari iremye umuntu yirabura nka MC Padros hano mugani ntiyirabura cane ntanza akagero ko ntangana na Irene kandi na Jane tungana of course avyumva rero hama MC Padros arazi yuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kaca genda kisiga mu korogo deje iyo ni erere ya mbere sivyo rero abantu b'Imana nk'umuhungu muzi mugasanga yarisize mu korogo ngo kubera impression abakobwa Mbega Ange okay iyo bishitse ugasanga umukobwa yimanitse yagize iki rero igihe cyo guhura rujya buhungu Mbega donc hari nkawe ni nk'umuhungu Irene umuhungu wamusaba ifoto iminsi yose wo kwibaza yuko afise portrait canke ahereza afise inda ya nyuma inda ariyo maguru yiwe ntiyerekana Jean uburebure bwiwe bwose ari n'abakobwa usanga keshi kubera zino telefone zamaze kutwica arunka foto yacishije muri snap canke muri ntuze hariya hose amafiltre y'ubwoko bwose ugasanga jewe ndafise ukuntu ndamwibaza ko ndamubonye mbonye ijya profile okay Irene par exemple nturabona profile y'umuntu akabona foto y'umuntu wamubona amaso yanduka badesu cyane bivanye n'ikonde yo sinanibaza ko ari muremure uko yo sinanibaza ko ari mugufi gutyo Mbega iyo bishitse mugahura no muntu sivyo utaruzi yuko ari muremure cyangwa utaruzi ko ari mugufi Mbega kubgawe Womuheba bivanye nuko uri kuramubona muri uwo mwanya jewe icambere na mbere muri uwo mwanya sinomuheba kubera ko sinibaza ko nza kubana iyo nza kubana mukunze nkamukundira ifoto biba bigoye sivyo kuba nimba noba nakunze ifoto rero final sinoba narakunze wa muntu wa vrai uratwari abantu bavuga ati je ndakunda umuhungu muremure sivyo ukunda umuhungu muremure ukihura n'umuhungu mugufi okay ugiye muri ugo rukundo konye bon je kintu kimwe Irene sinjije umuntu ngo avuze ngo je nkunda abakobwa b'inzobe nkunda abahungu birabura nkunda abakobwa barebare na bagufi bantu b'Imana na MC Padros nawe yashatse kwerekana nkaho ni kosa je sindabifata nk'ikosa ntabwo ari kosa wowe washatse kwerekana kuva ngo je kugira ubone umuntu atinda guha impunzu tori impunzu niyo uzokwambara dusose nuko kandi byumvikane no kumubona yaramubonye yasohokanye n'abandi asanzwe amuzi MC Padros turiko tuvuga muri ubu buryo bw'abantu bakunda hari n'umukobwa ushaka no kuduraga akakubwiza ukuri ati vraiment you are not my size turi size yanje ati why ndakunda abahungu barebare ndakunda abahungu bagangutse mugabo yero bon turi trompa mugabo turibesha kubera umubiri urahinduka umukobwa ashobora kumutwara yonze akavyibuha wamugaye ngo nuko yari yonze mugabo kuvyibuha nuko azongana vyose urabise mu ruhara cyangwa umuhungu wango je nkunda umuhungu avyibushe nimba yonze wowe urashobora gutuma vyibuha sivyo rero ikintu gihari muri ubwo buryo gusa nivyo nanje ndafise uburenganzira bw'ivyo nkunda nivyo nanka kandi sindi force guhitamwe amahitamwe y'abandi bantu ndafise uburenganzira bwanje kuza kundiraga nkabwira ukuri nturi size yanje sinkunda abahungu bameze usanga batinya guhakana hakiri kare
niyo probleme rero ihari ikosa rihagaze kuri umukobwa ikosa yagize si yuko kumubwira ati vraiment jewe wapi oya ikosa yagize niryo kumuzana muri urwo rukundo akakira buri kimwe cyose akemera urwo rugendo rwa mariage hageze urugendo rwa mariage irene n'indi etape mugabo niyumve ko yogera igihe cyo kubwiza kuri uwo muhungu ko atamwasi bwa mbere ko atansa kimubona peut-être no munsi ico gihe yamwemera abo bariko abo yumva ko akeneye kandi ndakubwire Irene niba yamubwiye ngo sinkunda abahungu bagufi sivyo canke sinkunda abahungu birabura canke b'inzobe abarika kugereranya n'undi muntu ari mu ruhande rwawe sino atawundi afise arakwakira abagifise ati none hajya MC Padros na Padro Patrick hariya none how bimeze gute kacavuga ya vraiment vomye nibonere Padro gusumba MC Padros sivyo ugateye ndigira kwa Patrick uravyumva muri ubwo asikindi kineka kugereranya naco sino yaba yakwemera atarabona ivyo vyose biza bimuhindura nuko kwari ku rugero rwa kandi yaragukunda vya sera rero ayo maho ntiyamuhoye ubugufi canka muhora ikindi kintu nuko yarafise ikindi kintu ku ruhande yiwe bona ahanye tugaragaza gutahurana gatoya none je nko mu gihe sivyo umuhungu yanyeretse peut-être twakundaniye kuri réseaux sociaux nituzinanye twahure kuri réseaux sociaux twaganire kuri réseaux sociaux turamenyerana hama and then tuja muri urwo rukundo sivyo hama haragera igihe kanaka araje cyane kugira ngo dushe kubona na peut-être haba ibindi bintu sivyo none mbega mu gihe je sanze yaranyeretse iyindi shusho ntamubonanye muri uwo mwanya mbega je why no gumana nawe sivyo kuko mbambona yuko yampenze none gasha umuntu atanguye kubesha muri bito kuko ivyo twovyita ko ari bito je ndungika iyi foto peut-être wigize ikindi kintu wigize umuntu wahatari wigize nyene ibogare winganira nka Patrick Pajo hari anye sivyo mbega muri uwo mwanya je nzokwakira erega je nzobambaye desi cyane jambara kuguheba jewe ntibizoba bisanzwe gose parce que je nzobambona yuko mbega jewe utanguye kumbesha ubu kwifoto gusa utanguye kumbesha kwifoto mbega nta bindi bintu biri nyuma umaze kumbesha nke uzombeshamwo sivyo rero je simone sinojije abantu baheba umuntu bivanye peut-être ngo pana ngo urukoba kwa jewe ndungika ifoto uri jaune ya bido jaune ya bajaji voilà tuciye duhura Chesanga uri gikara nk'iyi mikro yiwanje ngaha ko ari abantu birabura gusubura bakagera kuri rugwe bagira aho ngaho nyine sivyo ugasanga urirabura pe sivyo kurugeze ko kwirabura urirabura cyane mbega jewe ntubona yuko uzo ego hari ibintu erega abantu twitirana ukiyumvira ngo ukavuga ati ngurumva ngo umuntu ngo nakunda ngo ukuntu ngo ubumeze oya mbega jewe ndungika ifoto uri inzobe okay disons umukobwa yarungikiye umuhungu ifoto ewe ari muremure yambaye za hotaro yagiye mu muri ya makeup bamugiriye makeup zazindi z'ubugica sivyo aciyahura n'umuhungu ata makeup afise canke aciyahura n'umuhungu bacibahura cyabona ari mugufi pete canke ni muremure cyane sivyo mbega uriyumvira yuko umuhungu azogira ya navuga ngo cyagishika kwa kundi yamubonye mbega mwibaza yuko bizogumaho oya sivyo reka turareka kujija abantu cyane cyane mbega turambega mu kumujija yabifashe mu yihe way cyane mbega bahuye mu yihe way apana babandi ego turahuye uri ino nanje ndi ino byandi bavuga undiraze mwijoro ntiwambonye ingene meze cyenda kwemerera mu gitondo cyusanga kwa kundi wibaza ntiwambonye neza mu gitondo cyusanga meze ukundi kuntu ahonye naje ndashaka kuvuga ati ahonye nta mpamvu yo kumuya paske wamukunze umubona mwarabona nyuku sivyo ariko mbega bajya babaheba twobajija cyane hazi ko hari ukuntu ushaka gusanga umwana w'umwigeme yicaye ahantu kwakunda abahungu yamubona akabona yiteye nyene tuvuta akantu kameze neza ati uyu mwana jewe nisimusiga hama wamubaza nkumbure muraganiriye hamwe nyene mwicaye muhagurutse wewe urahagurutse uragiye muvuga ko muzosubira kubona no ku munsi weje nkumbure mwahuriye mu rubanza ari kuntu abantu basanga bahurira mu rubanza cyangwa mu bindi bintu runaka kumbe umukobwa mu gutambuka arahinyitsa rero je wambwiye ati burya tubonane konagenda hinyitsa bro wana wifate kubera waramaze kuvyemera nuko waramaze kuvyemera bari kuri ku murongo wa FM 3731 ubusabwera kuri 467 ndetse n'abari ku murongo bari kuri Facebook mushaka kugira intererano zayo ndabona abamaze kwandika ama commentaire
Allo Oui, mwaramutse Irene. twaramutse neza Yeremiya Ego, nagira ntereye kuri ico kiyago. Kuvuga ubwa mbere na mbere. Umuntu mukundanye agatangura kukubesha ku dufoto. ego Akigira uwo atari. Bisigura muri ubwiza yarabonye ko Imana yabashije mu kumurema. Rero igira yifasha n'ahantu. Iko iko ku mugambi wacu. cyane Rero mu gihe bwatangiye iyo baza gutera ifoto rero ntitugeze kw'abo bantu kw'abo bantu cyane hanze kugira bigaragaza ego kwirabura nka Yirabura basengera bwawe ego cyane ukikije urabyumva muri ka gafoto bigaragaza yuko hari urubyiruko bura dukunda icyo rero umuntu ukazirishahisha nuko birangira bisenyutse cyane hari ibyo kubuvamo n'Imana ntibyakanyegera yajya wamaze kuko yihenze kandi Imana ifite yihenze ego dufite umuntu ego ari bakundanye n'umuntu kuri rero umukobwa yagiye twarabaye yewe anakagenda kumanuka apfunduye arirabura nkayirengera none azazinduka nkangera baza kujya kwa nabukwe ibaze umuhungu amurumvise umuhungu ataje umukobwa agiyeyo umuhungu wanjye n'izandundi yewe nabukwe ntakira ntabwo rero ntazana intuza nuko niba twagusigaga hamwe yarangiye muri tubashwe kubera iki yigize utari we cyane cyane rero nuko numva murakoze cyane Yeremiya voilà urana nk'uyu unye yari yararungikiye umuhungu bazi yuko peut-être ni Inzobe sivyo ati agenda kwa inabuko umuhungu aramutumye kwa inabuko acavuga ati reka so rero abantu twige nkuko Ange Cosmine yabivuze iga ba fier nuko Imana yakuremye sivyo ube fier umuntu akubwiye ndungikira ifoto umva murungikire utarinze kuyikora ushemo ibintu byinshi oya ikore murungikire yanka agukunda akwanka Irene jewe kenshi barakunda kunshokoza ngo ufise navuga gute ama comportement nk'abahungu mugabo iyo mani muzi ikintu cya mbere kinshisha ni ibintu byo kwikura ibintu birebire by'ibikabyo sibyo ihano uretse ko hari igihe uranayihane kuri mwiza ukunyene uretse ko hari igihe womenyereza abantu we ko wama wikoze hamara ejo utikoze akavuga no c'est pas ihene twigeze kumenya ana ihene ubone ko ari naturel ngaha nyene ubona ko asa neza ukamenyereza abantu kwama bakubona ucafye kwama bakubona uri mu bindi bintu by'ibikabyo ejo nejo undi nimba birarega ntibintu ntavyama bihari ubuzima burahinduka so turabuze bibaye ngombwa urihutiye nko mu bindi bintu bigusavye ko ivyo byose uvyirengagize no munsi abantu bose periode oya vrema ati ati chuti yanje oya tumenya periode ndavyumva Irene atoya usi Irene twigeze kumenya mudubabarire muduhindure mudusubize Irene wacu sivyo abakobwa bisiga mukorogo uno munsi urayisiga ikanata umusore wa munungira ifata akavuga ati wow icuki niki sivyo nyuma y'ibisingaye wabuze twa tuvuta tubikora neza usubira kandi kacuzana gahe kibara kimwe aho gasana FC Pados ngaho sana Irene ngaho gasana Ange Rosemary ngaho gasana Patrick kagira amabari igihumbi mu mazi ukacugira nkanuzeya nka bayita gute ujya mu bumbe w'isi kati n'imigabane 5 igizisi Aziya Oceania hariyo na Amerika allo la banza uje gatoya inyuma y'akaradio kugira ngo dushe kumvikana sivyo Aziya nande urumva nakubwiye hariho Afrika hariho Europe hariho Amerika hariho Asia hariho na Oceania gasanga amabara yose uyafise ngaho kumagenda higabura nakujya ari binini nk'iri tamagyanje ryo cari bande Amerika iryo Amerika kwera rinini naho Asia
Ici, Afrique. Afrique, yeah. Et ici? Allô? Allo, Oui. paterne muri campus. Ego paterne muri campus, nerano yawe paterne. Nanje ico noshikiriza. Ego. Kina natoye. Bose bakundanye kuri bose gusa je ntiyamenye. Ati gusa onye kireke mu wenda akakora ikindi foto. Aje no kurungi ifoto y'uwundi muntu musa. Arasanga ni hahandi genda kumuraba ugasanga ni gikashi kimba n'umuntu je twarigeze ko tunavugana. Akasigarisha nimba ari umwanya wawe wataye kugenda ko wadufate nk'ubonye ari nk'umuntu wakurewe umutima wawe kubera amafoto bwa mbere yakurungiye yari yakwempressionye ukamukunda ugasanga wafashe n'amatike ukagenda kumuraba. Ego. Ugaca wisanga nyene karabaye urumva ukagira ugagora guta umwanya ukaguta amahera yawe n'ibiki ukabura uko wifashe ukavuga ati ukabona n'ukuntu namuramutse abonye ukabura guhengera imuta zopfa wibagiye cyane gose. kico navuga cari ico. Urakoze cyane. Urakoze cyane, ndabona n'abandi bamaze bariko barandika Vode hari yatanze cyane. Aravuze ati mwaramutse ati je kubganje mwamaze gukundana sinibaza ko Womuheba kubera ukwasa canke areha. Kimwe gusa haba hari ikindi kintu gitumye umuheba. Ubwa mbere uba wamukunze umuzi kandi uba umubona ukwari. Kenshi bishika iyo mwahuriye kuri internet usanga bitandukanye. Ya usanga biba bitandukanye nuko uwo mubona aho rero birashika ko umuheba bivanye nuko umusanze. Ya birashika ko umuheba ariko tugira ko tubwira Evode none gasha Evode wacu umuntu yakweretse iyindi ntuza yiwiwe je nukuri bantu reka nabwe ntimubaze ngo ndiko ndabahanura nabi sivyo ariko umuntu yarinze aguhenda kuri duto akona gatoya MC Padros cyane gose kona kanu gatoya ushaka kuhezudra umwanya mutoya mwe binini nabyo eske imagine vu bimwe binini mbega yakubesha ibingana gute mwe dukunda kunyegeza voilà ego none aguhende kubwisura yiwe visage yiwe uburebure bwiwe ubugufi bwiwe mbega uri sio yuko uyo muntu muzokubakana byukuri urugo rwanyu rugakomera rukarama cyane basha twige kuba twebwe abo turibo sivyo ariko ncangayana babahungu mbega wowe wankumukoga bivaye ngo n'uburebure bwiwe eske wakunze uburebure wakunze ubugufi ego ndabizi yuko abantu peut-être je nka je ndashaka kuvuga ati je ndakunda umuhungu muremure sivyo umuhungu ameze kuno umuhungu urumva nka capa ishusho y'umuhungu nkeneye mbega uyo wowe ukeneye n'uw'Imana izoguha mbega uri mu vyumviro vy'Imana cyane ego turabizi byo dusaba Imana irabiduhereza sivyo ariko turashaka guhindura ngo ati umva je Imana nimba yaranyandikiye umuntu mugufi je nkabashaka muremure nkaca nankujya mure ni hamudosanga ndagiye kuri wa undi muremure ciye mbaraho nabi bivanye n'amahitamo yanje yiwanje y'ubwenge bwanje erega nizango uzosanga uno munsi Ange Cosmini zibayeho nabi kubera hari witwa Omario yavuze ati nitwa Momo ati mbakwikirana ndi muri Zambia hama ikiganiro canyu nico hama jewe noshigikira Irene umuntu muhe ukuri jewe ndi Zambia haraho abantu babona naposinze umenga naravyibushe abantu bakambaza ngo natagase ngo nkaseka akaca abwira yuko ngo nukuri ibi nivyo nikoreye na phone ati nimba muzi uko mwambonye turi kumwe niko nkicimereye bagahakana rero umuntu nukubwiza ukuri umuntu na cane cane abakobwa bobo rero barakunda kwifotoza ama Snapchat urirabura ukarungika umuntu ari hanze rero gukunda umuntu niyereke uko uri kuko urukundo nukwiyumva namwo by Omar ni Zambia koze
cyane Omar hariho n'undi yanse yajida ati jewe ngo akabazo mfise ngo uyu mukobwa ngo barinze ngo bagera ku rugo kuri urwo rwego ku rugero rwo kugera yuko barinda bagera ku vya mariage batarabonana kwezi ico nyene nico twavuze uwo muhungu finalement ntiyazize kuba ari umugufi nuko yari afise uwundi muntu amugereranya kuri we Irene ni mugufi wewe uno musi wombwira ngo Irene ni mugufi ushingiye kuki ni mugufi umuhagaritse iruhande ya Bahizi Beni Bertrand ni mugufi umuhagaritse iruhande ya Landrine Imacu umubwira ati vraiment aho wegenda buhoro sivyo nukuvuga iki jewe na Irene duhagararanye ntiwovuga Irene ni mugufi cyane nje ni mugufi wapi nawe turi kumwe ntiwombwira ko je ndi mugufi oya ntigikunda nico kunda umvirize ntunda bandanye ntituhateberaho nyene rero umuntu umubwira urirabura ni un rapport yande par rapport à qui voilà uri muremure par rapport à qui voilà hari undi mugufi ari ubona nyene agushikira ku mutima rero urumva ko utohitamwe jewe harujya anye sino igihe yamwemerera ivyo byose bakibipanga nuko hari absence y'uwo yamugereranya nawe rero umuhungu kawaida ntiyazize ubugufi bwiwe yazize ko hari ikindi kintu ku ruhande kiri ku ruhande katukira umuntu wanyuma allo amanje ego Yeremye ni byiza yuko uri umuhungu cyangwa se umusore ni byiza ko turagera iwabo w'umukunzi kubera iki ni hahandi utazicuza ngo barampinduriye kuko dufate urugero ku bubatsi nk'ubu uzanye nk'abafasoni nka 10 umugabo atitamwe uwiwawe agakora mu biganza ageze ku wiwe ntamuyoberwa cyane nicyo cyo nicyo ukunda nimba haba urugwara urabimenya rero niyo mpamvu rero baza barakundana ku marezo bagerageze bahashike nababone nayo hagera kupanga mariage kuri rezo sosiyo bica bisenyuka kubera iki isura wari witeze si ubonye si uri kurabona wari witeze umujene nka Irene uci usanga haje bibi yego da tegeza gutera igere arakaze cyane Revia ndabona ubundi yansaba commentaire ati mu bisanzwe twese dufite ama principe tugirako cyane cyane abahungu turakunda ivyo tuba twabonye none wewe umuhenze kuri ku foto mu rugo vyoheza bikamera gute jewe no hita ndamukatira kuko abakobwa barakunda kwikora ku mafoto rero nje nkasanga uko nakubonye ku ifoto bitandukanye nuko nkubona murumva ko ico umutima wakunze usanze atari co wabonye Evariste ati umugore canke umugabo ivyo biva ku Mana bivuze ngo umuntu n'umuntu uko ariko kose ni ingabire y'Imana muri ubu buryo Irene twese turemezanya ko ari novuga guti ni umuntu yaremwe n'Imana uwirabura uw'inzobe mugufi muremure bose baremwe n'Imana ariko nimba hageze kuvuga ati ni sho y'uwo twubakanye no guhitamwo twubakanye bantu b'Imana nawe ntiwigira umutagatifu umuntu wese arafise ivyo yibaza ndakwivugira burya abahungu ariko sadukunda gukora si byiza ko keshi winjira mu rukundo umuntu umuhoye ubwo nyene burya neza na neza umuntu ushaka kumugira umukunzi by'ukuri ariko nani MC Pedro skiri ngaho nyene hari umupastor yigeze kuvuga ngo ni Pasteur Marcel yavuze ngo mariage twara umuntu wumva kutazorambirwa ja ujye umuntu wumva kukunda Irene ninago twamvuze ati nta kundi ndatimbiyeko ejo nejo bundi niyagushikana mu rugo bizogenda gute hari hazohura n'undi yona yuko hatasaho gutimbira hanaho gutebera ndavuga sivyo imbere yuko ja mu rukundo n'umuntu biraryoshe wabanje kumugira umugenzi Jena Zumani twanje kuba bagenzi imisi mikeya umva ndamaze kumenya nkika ahantu urutoke rwawe rumugaye narahabonye nkumbure waranyisanzuye ko bwa undi bw'ubucuti binibi hama mu nyuma ahubwo ati je nabo ndabona tuba bakunze ni mukabinyemerera ari usanga ari kintu ciza cyane gose usanga ari kintu ciza cyane gose ari umuntu yanditse amisatisha ibintu byo gukundanira gukundira umukobwa muhuriye ku mbuga ndumva ivyo bintu bitaramba so reka tugire conclusion tumenye mbega by'ukuri bikwiye kugenda gute
Hosmine Yeah. conclusion yawe kurande rwanje ni uko mpera ku bantu bakora ivyo bintu vyo kwigira abo batari bo banza wikunde kuko kimwe mu gituma umuntu nimba numva ko ndirabura nkeneye kwiha inzobe meze uku bimeze uku nifuza kumera uku nuko haba mu kutikunda rero mu buzima nta n'iterambere na rimwe woshika ko mu gihe utikunda kwikunda niyo ntambwe y'iterambere kuko ni naba numva ko niyakiriye ivyo nzojamwo vyose nzoba ndi proud washobora kumbwira ya Hosmine vraiment ibaze nk'umuntu naciye aza akambwira ngo ndavyibusha mu gihe je nikunda vyibusha timutama problem iri wawe iri wanje ariko mu gihe numva ko naje ubwanje sinikunze uko kungana sivyo tanumva umenga vraiment sinkwiye kubandanya mbaho tanumva umenga sinkwiye donc umva sinikunze iyo utikunze rero biranoroha kutsitara kukiza cyose kigusanga nyene ahantu urerembeje gutya rero umva hoho biba vyoroshe kugwa hasi era abantu twige kwikunda ubwa mbere na mbere niwiga kwikunda nuko kwiyakira ukuri nimba ndi mugufi ahubwo niga kwifata soin n'ubugufi bwanje nkambara na hotaro nkabegwa rega none hotaro nayishoboye ni bon it's okay nimba mvuga ati ndirabura urazi bavuga ngo inka yirabura niryosha amata ubwirabure bwawe buri wow buraryoshe urazi ugiye kwiyambiza ukisiga mukoro ukacugira amabara nababwiye ukagira ngaha anyi umubumbe w'isi mu maso birateye isoni biranababaje byitwa ngo wagiye kurondera ubwiza ubuze bwa bwiza wiciye n'ubwiza bwawe naturel wari usanganye hama ikindi naco kuri ico mwikunde ikirenze kuri ico naco muhungu n'umukobwa ni vyiza kubanza umenye nimbere kuvuga wi banza wiyasure n'umuntu sivyo hama ikindi unovuga no kumenya uwo muntu vya vrai mu gihe nabi dakunze ko mwowe ni abantu babonana canke baboneka canke hari nibindi bintu biba ngombwa kutomenya kubera ibintu biba ari vyinshi ibintu bigizwe n'umuntu ni vyinshi Padros ashobora kuba yambaye ibirato nitumenye ko hari amanangahe hari atana yagira cyane kayen marecuge iyo ugeze muri shoye kuvuga ati je ubu ndabibonye nivyo bibaye surprise ntavyo nari niteze ucuharura mbega nari nkunza ayo mano yiwe mbega nakunda ubugufi bwiyo canke icatumye ndanamwemera nuko hari ivyimviro biramye yanyeretse cyane nuko hari ivyimviro bizima yambwiye nuko hari ibintu numva ko vyo kubaka ubuzima bifise fondation y'ubuzima bwacu abagabo barebare barahari mugaba batubatse ingo zabo zitubakitse neza abagore bavyibushe na bato na barebare n'abinzobe n'abirabura bose barahari mugaba ingo zabo zitubakitse neza banza umenye gikuru n'umutima umuntu narongora icabo n'inyuma cyane ntatwara icabo n'inyuma ujya mutima w'indani sivyo nigo rugo ni wo mutima uzokuba kugorugo naye abagufi nabarebare none uko hari ingwara amaze kubona ziza zikagutunuka cumera gutya none bizoca bigenda gute ariko naho yotuna muguzi yuko uyu n'umuntu yangejeje kuri iri terambere uyu n'umuntu n'umuhanuzi wanje imwe namunze kuvuga ati abakobwa turasivyo guha abahungu no kubahanura kirima tu n'umuhanuzi wanje malgré biruku arafise ukuboko mu iterambere ryanje canke arafise ndamukeneye mu iterambere ryanje kugira ngo zo kwava ngo sari hafi yanje uraharura revyo ntibiharuritse je nama nabivuze ico cose wibaza ko ukundira umuntu vyoshika kigahera wamukunze ari inzobe birashitse arahiye akaca zigira bigenda gute wamukunze yirabura vyabigwara bitabagurana biraje aratabaguritse sigaye yirabura uzomukunda ari mugufi birashitse bigenze gute ari muremure aravunitse amaguru asigaye ari mugufi aronze ashitse mu rugo aravyibushe guys mukunda ataye ngiza Irene muto yababwiye kasanga ageze mu rugo aravyibushe nkaje uzoca umwirukana ngo nuko yavyibushe rero twige gukunda ikirindani kirengeye icinuma twige gukunda ikirindani kirengeye icinuma kuko no munsi ni wakunda apparence physique nagira ndakubwire yuko uzoba wiye ça va changer tu seras déçu tellement uzoba déçu kuburyo nyene kuko ni wamuzana mu rugo nkuko yabivuze azogwara peut-être azogwara yari muremure acunye mbega niya uzomuzana yonze niyagera mu rugo azovyibuha sivyo mbega uzomuta uzoshike ndakurondera babandi bonze sivyo kunda ikirindani gusumba ikiri nyuma so rero niki kindi bakobwa muhungu iga kwikunda ni wikunde
jewe Irene nimba uno munsi ntikunda mba maze kwigira inzobe canke mba maze kwigira ibindi bintu ariko ikunde wowe ubwawe niho uzokumva uri fier nubwo umuntu azakubwira ati ndungikira ifoto utanisize n'amavuta uzoyimurungikira parce que uvuga ati jewe ndizeye sivyo ndikunda ankunda arankunda atankunda naho nta kundi aragenda rero wige kuba wewe ba wewe Jevye namambwira abantu benshi bari autour yanje abagenzi bandi nutaba wewe ejo nejo bundi bizogukomerana reka kwigira utari we reka kubera kumenga Imana yakuremye atanzo bufise wumva ubenga wo kwisiga mu korogo sivyo reka kubera kumenga Imana yakugize kwa wumva ubenga wo kwihindura umubiri sivyo reka kubona Imana nimba yarakuremye kuje hari n'abagenda bakabahindurira sinzi abashaka ibisusu akabashaka ibisusu abashaka urumva wowe akashaka kwirema uko we ashaka pa uko Imana yamugize rero nagira ndabwira ati nimba uno munsi utari fya nuko wowe uri nukuri ndakurahiye ejo uzoba desi wowe ubwawe biranga so rero twige kuba abo turibo twikunde ikunde wiyemere